Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ukwemera kuvyara ubuzima mu bihe vyose, dukomera, tugwara, dutunga, dukena, tuba muhira, tuba kure y'imuhira, tuba kumwe n'abacu, tutaba kumwe n'abacu. Ukwemera kuvyara ubuzima. Turi kw'igenekerezo rya kabiri, ukwezi kwandamukiza, ukwezi kwa kane. Ni itariki idasanzwe, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyekanisha ivy'ingene ingwara ya autisme igenda. Imbere yuko twinjira mu kiyago cuno munsi kugira ngo twifadikanye nabo bose bagira uko bashoboye kugira ngo abana bavukana ingwara ya autisme, abariko barayikurana, abavyeyi bafise abo bana, kugira ngo bagire ubuzima, nagira ngo nakire uno mutumire adasanzwe twaronse uyu munsi, anashima ko tuyaga. Kaze mutumire kuri Axia Vibes TV. Mwavyumvise ko inyuma ya mikro hari umukutsa kivi Patiri Inyasa Nkurunziza. Kaze muvukanyi, widondore abakunzi ba Axia Vibes TV bose iyo bava bakagera. Murakoze cyane Patiri kumpa ikaze kuri Axia Vibes TV. Ego, amazina yanje ni Benita Mahoro. Ndakengurutse cyane kubana namwe uno munsi, kuri uno munsi uhambaye w'imenyekanishwa rya autisme. Ego, murakoze cyane kumpa ikaze. Mahoro Akimana Benita. Mahoro Benita. Ego, akaba ariwe mutumire wacu uno munsi. Turaguhaye ikaze, turagusuye kuguha ikaze ku buryo budasanzwe kuri Axia Vibes TV. None Benita, uyu munsi w'itariki zibiri ukwezi kwa kane, kuri wewe usigura iki? Murakoze cyane gusubira kumpa ikaze. Ego, uno munsi nkuko mubivuze, tariki zibiri z'ukwezi kwa kane, ni umunsi uhambaye cyane kuri jewe, ni umunsi uhambaye ku muryango wanje. Ego, umunsi wo kumenyekanisha autisme, kuko dufise umwana afise autisme. Kuri jewe ni ngombwa kandi bikanakenerwa cyane yuko menya, abadukikuje bamenya, igihugu kimenya, eka n'amakungu amenya ingene dushobora kwakira, ingene dushobora kwigenza turi kumwe n'abana canke abantu bakuze bafise autisme. Kumenya autisme ni iki, kumenya ingene twobigenza, ingene twakakira abantu, ingene twobaherekeza abo bafise autisme. Mbega gutanga ubutumwa kugira ngo bimenyekane mu makungu, tumenye kandi twigishane. Pasoni Benita, iyo harinze haba imisi mpuzamakungu mwe niyi y'ukumenyekanisha, y'ukuvuga ibibazo bimwe bimwe, nuko haba hamaze kuboneka yuko hariho ukutamenya kwinshi mu bijanye n'ivyo biba bimenyekanishwa muri iyo misi mpuzamakungu. Bisigura ko no kuri uyu munsi mpuzamakungu kuganira ibijanye na autisme hari benshi usanga bari mu kutamenya. None muvukanyi Benita, ufate kano kanya, utuyagire, udusangize intahe yawe, ugire ico ubwiye abavyeyi batwaye urukundo rwabo mu bana bavukanye iyo ngwara, abavyeyi b'abamama, abavyeyi b'abapapa, ugira ico ubwiye abari mu kibano,
ndetse ijambo uze kuryerekeza n'abari muri Afurika kumbure mu bihugu byacu usanga uyu munsi ugikenewe cyane kuko kumbure iby'ubuvuzi biba bigifise urugero bitaragera ko n'ubumenyi. Ego ijambo ryawe uritumbereze kuri abo bose uyu munsi bawukeneye cyane. Ego twatewe iteka no gushobora kukuronka kuko sinkekereza ko uza kubera umugisha benshi cyane baza kudukurikirana kuri Axia Vibes TV. Ego murakoze cyane Pati, mugabo inahe yanje ni ndende, sinohava ndayihereza ngaha, ngira ngo nzoronka akaryo ko kuza kuyivuga mu buryo burambuye. Ego ngerageze rero gucagagura nkuko nari nabivuze kare, igituma uyu munsi ari umunsi ukomeye kuri jewe no ku muryango wanje. Ubu dufise umwana afise autisme, umwana yitwa Kaylin Mahoro. Ego yaronse iyo diagnostic afise imyaka 2 n'igice, mugabo twatanguye kwikeka ko ayifise afise nk'umwaka 1 n'igice. Ego umwaka 1 n'igice kuko hariho ama comportement yagira twabona yuko atajanye n'ama comportement umwana w'imyaka yari afise, donc urunganwe bari bafise. Rero twaragerageje gusaba ngo bamurabe, mugabo kubera yari akiri muto bari batubwiye turindire. Hanyuma kandi ngerageje kwibutsa autisme ku bana, autisme iragoye gutora ku bana bakiri batoyi. Kenshi babanza kurindira umwana akegera imbere, ariko hageze ku bana b'abakobwa hoho babibona batevye. Amahoshasha arabivuga yuko autisme ku bana b'abakobwa iboneka itevye, mugabo Kaylin vyari ibintu harimwo ibintu vyinshi vyagaragara. Aho batubwiye turindire, mu nyuma amaze kukwiza iyo myaka 2 n'igice, 2 n'amezi 2 gutyo, ubonye twarasubiye kurondera kubasaba ngo badufashe. Turabandikira, twaragize liste novuga gute ko ari symptome canke ama comportement twabona atandukanye, turayigira hanyuma turarungika, turavuga ati afise ibi n'ibi, twibaza yuko umwana wacu ashobora kuba afise autisme. Naho rero baciye basaba kutwakira, hanyuma baramugira ama examen, arahura n'abaganga, arahura na pediatre, arahura n'abandi bose babiraba. Mu nyuma rero diagnostic twagiye kwironka afise imyaka 2 n'igice. Ego aho niho novuga yuko urugendo rwatanguriye wo kugira umwana ufise autisme. Kuvyikeka ni kimwe, muga kubironka ku gipapuro n'ikindi. Kandi uko umwana agenda arakura niko hariho byinshi ugenda uratahura, bigenda bigaragara, kandi bitaba ari ibintu vyoroshe. Autisme ni novuga gute ni spectre. Urumva ufise autisme wiwanje ntibice bisigura yuko umwana wa naka afise autisme bameze co kimwe na Kaylin. Ama comportement ashobora kuba atandukanye cyane, kandi abana baba bafise autisme. Rero nico gituma twogerageza gusoma tugatahura, kuko ibintu byinshi tuba twumva, urashobora kumva n'umwana wa naka afise autisme, ibinyi donc iby'umwana wadashobora ugasanga bariko bakubwira ngo azobishobora, ngo n'umwana wa naka ngo yarabishoboye. No kumenya ko ari spectre, nti comportement y'umwana umwe ntiteze kumera nka comportement y'umwana wundi, sico kimwe, kuko si ingwara, si nka malaria umuntu atorera umuti. Autisme ni comportement utegerezwa kuguma ugerageza kugira ama exercice kugira ngo kumbure umwana ashobore gushobora gufonctiona neza mu buzima busanzwe, ariko nta muti uhari.
ego rero dutanguye rero urwo rugendo tumaze kubimenya. Kayline ku batamuzi hariho ibintu byinshi mugora nka communication par exemple, ntakominika nk'abandi bana, sikiragi mugabo nta majambo menshi afise, aratahura byinshi cyane mugabo ntabisohora mu majambo. Arashobora kuvuga akajambo kamwe kamwe ari nk'icyamwa ashaka, canke akagukwega ari ikintu ashaka kukwereka, mugabo ntibikunda yuko dukominika nk'uko uganiriza uwundi mwana ingo tujana aha anye, canke waronse iki kw'ishure, wariye iki kw'ishure. Ivyo navyo si ibintu nk'umuvyeyi aba yifuza kuganira n'umwana, kumenya ingene vyagenze. Par exemple Kayline ababaye canke akomeretse, si umwana aza kukubwira ngo nakomeretse, ntavyiboneye biragenda uko. Nk'uno munsi twamye turaganira, ageze mu myaka, afite imyaka 10, ageze mu myaka ariko aravamwo amenyo kugira ngo ayandi akure, ugasanga uriko uramubrosa amenyo ukazabona iryinyo rirasohotse riravuyemo, utazi n'ikintu na kimwe kuko ntaza kukubwira ngo iryinyo riraregarega. Soit ubibona ariko yagize umuriro, canke ariko arikora ko gusa, ntazi iwanje ngo ambwire ngo urumva ngo ndiko ndababara. Ivyo nibaza ko ari nama challenges umuntu, abavyeyi kenshi bafise abana ba autisme bagira, kuko biragora cyane gutahura ico umwana aba yifuza, ico umwana yiyumvira. Ayo nama comportement makeyi muyo Kayline afise. Hariho abagira ingorane y'amabruit, ugasanga birabamerera nabi. Kayline ico kibazo aragifise, nico gituma usanga tutagiye ahantu, tutamutwara ahantu henshi hari amabruit menshi nko mu mamanza canke iki, kubera biramugora, biramuperturba cane. Uteza kumenya ati aha anye eske birakwiye ko ndamutwara, canke kumbure hagenda umwe muri twebwe abavyeyi ubundi asigarane na Kayline kugira ngo Kayline tumworohereze. Abo tuja kuramutsa eske ahantu tugiye araza gushobora kugenda ahiherereye mu cumba ciwe kugira ngo ntibamugore, canke c'est mieux yuko aguma muhira. Nico naco ni ikibazo duhora duhura naco misi yose. Ego usanga ari ibintu bitaba vyoroshe. Ikindi naco Kayline arafise, ari selective, sinzi ingene nokivuga mu Kirundi. Usanga ibintu ivy'ibifungurwa adafungura ifungurwa vyose, si vya bindi vyo mu Kirundi wacu abana babakubita, uranse imboga ijya urakubitwa gushika naho uzirya. Suko ikintu atagikunze akirabisha amaso, atagikunze ntaca afungura, kandi ntaba ariko arigirisha, niko ameze. Umwana ari selective, umva atora, uramenya arashobora gusanga afungura ca kindi nyene kuva kwa mbere gushika dimanche. Canke ugasanga ivyo utetse ntabifunguye, ugasubira guteka ubundi bwoko, ntabifungure ugasubira guteka ubundi bwoko. Mugabo umuntu murateye ukamenyera ikintu akunda, akaba arico uza uramuha. Abana benshi rero bafise autisme, ico kibazo usanga baba bagifise, sinocita ikibazo, usanga bari selective mu vyo bafungura. Kandi naho mwogira gute, nukumenya, nukwiga umwana ukamenya ico kintu ashaka, ukamenya ico akunda n'ico adakunda, ukagikuraho. Ego hanyuma ikindi naco novuga, abana bafise autisme hariho abagira ingorane zo kuryama. Kayline yaragize ikibazo kininiya cane co kuryama akiri mutoyi. Twaragize imana ko turi mu gihugu ca Suède, arafise umuti wo gusinzira. Iyo hari ikintu bita melatonine badusiguriye yuko adafise mu mubiri kubera afise autisme. Melatonine ituma umubiri uruha, ugatahuza ubwonko yuko urushe, hanyuma tukabona gusinzira. Mugabo wewe
ntayafise, bisigura yuko atamenya, ubwonko bwiwe butamenya yuko arushe. Kenshi uca usanga rero turi maso amasaha menshi mw'ijoro, ariko Imana ishimwe twararonse umuti ushobora kumufasha gusinzira, arasinzira neza, mugabo yaragize igihe adasinzira. Rero ego ni ibintu bitari bike nibaza ngira ngo ntashobora kumbura kuvugira ngaha anye ngo mpeze. Ivyo ni ibintu novuga yuko kumbure turwana navyo ku munsi, ariko n'umwana w'akanyamuneza, n'umwana afise amagara meza, n'umwana afise energie nyinshi. Ni ukuri turashima Imana, uko biri kose turashima Imana. Ahanini nibaza yuko l'entourage ari ikwiye kumenya, kwiga ingene twovyakira, ingene twofasha abavyeyi bafise abo bana kuvyakira, kubibona, gutahura ico ari cyo autisme, kumbura ukabaza autisme ni iki, kuko benshi usanga batabizi. Benshi usanga bavuga ngo hariya hariho umuti, narumva ufise umuti kanaka, urabaza kanaka, canke gira gutya. Benshi nibaza ko ari ukutamenya, kuko urumva nta muti wa autisme uhari ku bisanzwe. Ivyo rero uko nabibonye bashobora gutuma abavyeyi bagira frustration kubera bataba bariko barabatahura, canke abavyeyi kumbure batagenda mu mamanza menshi kubera bashatse gusigarana abana, ugasanga l'entourage ntibatahuye kuko itatahura vy'ukuri igituma udashobora gutwara umwana muri izo manza. Ego abavyeyi rero b'i Burundi cane no muri Afrika, ni ukuri ndabahobereye gose, kuko si ikintu gisanzwe, si ibintu vyoroshe na gato. Gutunga umwana afise autisme ni ibintu bifata umwanya munini, ni ibintu bitwara umwanya, ni ibintu bitwara inguvu, ni ibintu nukuri bitaba vyoroshe. Nico gituma ntumirira imiryango, abagenzi, ababanyi, kuba hafi abo bavyeyi, kuko n'abavyeyi baba bakeneye abantu baba hafi kandi babatahura kandi bamenya no kwakira abo bana muri iyo difference yabo, kuko autisme ni difference, ni comportement zabo ziri different na comportement z'iwacu. Si ubugwayi, si ubumuga, mugabo ubwonko bwabo bukoze ubutandukanye n'ubwonko bw'iwacu. Yego rero ndabatumirira cyane gushaka kumenya autisme ni iki, ese twofasha gute abo bavyeyi bafise abo bana, twofasha gute abo bana, ariko no kugumbira cyane abo bavyeyi bafise abana bafise autisme. Nukuri Imana iraturerera, kandi buke no kumenya kwiga umwana ingene ameze, no kurondera vy'ukuri ingene dushobora kubafasha mu gusoma, mu kubaza abanonosoye ivyo bintu ingene bigenda, kuko autisme ni tabu kandi ntivyavuzwe cane mu gihugu cacu. Biriko biraza ubunye, ni ukubandanya twigishanya kugira ngo bimenyekane, kandi tumenye no kwakira abo bantu bafise iyo autisme. Murakoze. Mutumire wacu Mahoro Benita, urakoze cane kuri ico kiyago nkoramutima muri kuno kwezi kwa kane kwagenewe kumenyekanisha ibijanye na autisme. Kuri iyi tariki 2 kaba z'ukwezi kwa kane, kaba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe vyiharije kumenyekanisha iyo ngwara ya autisme, kugira ngo baba abavyeyi, caba ikibano, eka umwe wese aherereye agire ico aterereye mu ngendo nziza yo gushobora kuba ikiraro c'ubuzima kuri abo bana, naho baba bavutse batandukanye n'abandi, aba ari ingabire y'umukama. Umuntu aravyumva muri iki kiyago dusangije, kandi urakoze kutwemerera yuko tuzofata akanya muri kuno kwezi
tukabandanya iki kiyago cubaka iteka ry'abana benshi usanga ribangamiwe kubera ukutamenya. None ga Mahoro Benita, mu gusozera numvise akantu iciyumviro kije numva ntogenda nakubajije. Muri iyi myaka 9-10 ya Kaylin, hari utuntu twagiye turaba twiza mu buzima bwiwe wodusangiza, aho watwakiriye nk'intsinzi kumbure tubaye ku bandi bana ushobora gusanga abavyeyi batwakira ugusanzwe. Ego muce musozera ndetse musubira gutumirira abantu kudukurikirana kuri no mbonesha kure ya Action Vibes TV, kuko ariho bashobora gusanga ibiyago mwen'ibi byubaka iteka rya twese. Ego murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, iyi myaka Kaylin amaze imyaka 10, azokwiza 11 mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Ni ibintu byinshi twagiye turabona, yagiye arashobora buke ku buntu bw'Imana, niko novuga. Naho twebwe abavyeyi twagerageza kumugirisha imyimenyerezo ama exercice kuvya adashobora, no kuri jewe narabonyemo ukuboko kw'Imana. Kandi muri Kaylin narize gushima utu victoire no kwita ko ari duto ku bandi, kumbure ku bandi bana ubona umengo ni ibintu biri ine novuga. Umwana aragira aho imyaka avuga, canke akamenya kwigaburira, canke akamenya gukora utuntu n'utundi, bigiye biravana n'imyaka umwana agezeko. Kuri jewe muri Kaylin nta kintu na kimwe mfata pour acquis, byose ndabishima kubera nukuri ni imyimenyerezo myinshi. Novuga nk'ikintu ca mbere numva yuko cambereye victoire kuri jewe nashimye by'ukuri. Kaylin yahevye kwambara pampers afise imyaka 9 n'igice. Ego muravyumva, imyaka 9 n'igice, kuko n'ibintu twagerageje turagerageza mugabo ntivyakunze. Ariko umunsi umwe yaravyutse arabiheba, aragenda kuri toilette, arakora ivyo akeneye gukora, arabiheba. Kandi kuva uwo munsi ntitwigeze dusubira gukoresha iyo pampers. Ndibuka nuko iminsi yose ikurikira twama tuzigendana. Ku mwana akuze guma umenyereza gutwara muri toilette, ntibiba vyoroshe gutwara ahantu n'amapampers ku mwana akuze. N'imisi ikurikira twaragerageje kuza turabitwara, mugabo yabihebeye uwo munsi. Kandi sinovuga yuko ari inguvu zacu, kuko ico gihe cyose twagerageje iyo myaka ntivyakunze. Ariko wowe wenyene yaravyutse uwo munsi ntiyagira ico abikoreshamo. Novuga ko ari intsinzi ikomeye kuri Imana, yaratubaye hafi cyane, kuko birafasha, biraruhurira. Hari ibintu bimwe bice vyoroha gukora, umwana ashobora kwijana muri toilette. Ikindi naco, kubera nari navuze yuko afise problème ya communication, trouble du langage, hariho ibintu byinshi atarazi kuva akiri muto cyane, nko kumuhamagara izina Kaylin ngo Kaylin Koriki, yari umwana atakwishura, yarabandanya agira ivyo ariko aragira, kuko atigera yiyumva akamaro ko kwitaba, ntavyo yarazi kwitaba. Ivyo ni ibintu twagerageje kugira ama exercice, kutumuhamagara Kaylin ngo, mugabo vyagiye guhera inyuma y'imyaka myinshi. Novuga ko mbere imyaka nk'itandatu niho yashoboye gutangura umugiye Kaylin ngo akaza. Ariko ubu yarazi ibintu byinshi, uramugira ingufungure agaca agenda akicara ku meza, uramugira inwa amazi agafata amazi akagenda kuyanywa. Ubu asigaye yivugira
yivuge arakunda kuba wenyene mu cyumba ciwe, iyo winjiye adashaka ko umuntu aza arashaka kukubwira ngo ugara umuryango canke zimya itara. Kuri ivyo ku mwana asanzwe kumbura abavyeyi ntibabibona ko ari ibintu bikomeye, mugabo kuri twebwe kubona ashobora gusohora iryo jambo ugara umuryango canke zimya itara, kuri twebwe ni victoire ikomeye cane. Ego ikindi naco novuga kuva akiri muto cane atararonka niyo diagnostique ashavuye kubera nibaza yuko yaba incomprise kubera atashobora gusohora amajambo natwe ntidutahura icyo ashaka kuvuga. Iyo yashavuye cyane yarakubita umutwe ku ruhome, yarirya amenyo agakomereka, utamufashe yarashobora no gukomereka akagira amabure nyene mu mutwe. Ni navyo nibaza vyanatumye igihe twandikira abo kwa muganga dusubira kubasaba ngo badufashe, n'ico twaragishizemwo, kandi ico carabaye ikintu catumye nibaza baca baturondera directement kubera ntitwari tuzi ingene tumwakira, ingene tumwakompanya, ingene dutahura icyo ashaka, nawe ntatahura ivyo dushaka kumubwira. Hari igihe yijya amenya akagira igikomere kinini, umubujije ntibikunde, ntatahure, akikata n'imbugita. Byari ibintu vraiment bikomeye, mugabo nukuri sinovuga ngo nico twakoze. Mu mwanya aciye igihe nibaza ko haciye nk'umwaka n'inusu, ivyo vyo kwirya amenyo yaciye abiheba. Ahantu yahora yijya amenyo ku kuboko hari haratevye haranirabura kuko niho ni kuboko kumwe yama yijyako. Ubunye vyaranyitse, ameze neza, ashavuye urabibona yuko arize ararira. Kare ntiyarira, kare yari frustre, yaba frustre akikubita. Ubunye ataryohewe urabona ko arira, kumbure hari igihe tutamenya igituma, mugabo quand même arasohora amasentima yiwe, ukamenya ko ababaye canke ukamenya ko aryohewe. Naco ni ikintu nita yuko ari victoire, kumenya yuko umwana ababaye naho ubunye tutabibona neza, adashaka kudusigurira igituma, mugabo uramenya uyu mwanya ni umwanya wo kumureka wenyene canke uwo mwanya ni umwanya dushobora kumukinisha. Ego ivyo ni ibintu bikeyi ngira ngo novuga mu ma victoire nokwita ko ari ama victoire kuri twebwe akomakomeye kuri twebwe. N'ikindi co kwigaburira, yaramaze imyaka myinshi Keri nadashobora atazi gufata ikiyiko canke fourchette ngo yigaburire. Twaramugaburira imyaka myinshi tugerageza vyanka, ariko ubunye aricara ku meza akigaburira wenyene. Ibifungurwa n'ahari selective yarabisha amaso kare. Twaragerageje kugira ama exercice tumubwira gerageza basi wumvirize, tukamureka kumviriza agafuma abicira, mugabo akumviriza agasmoka. Ubunye hari ibintu asigaye afungura atigeze afungura mu ntango, kuko hari igihe yigeze kwanka complètement, aranka gufungura ibintu vyose. Yarya akantu k'agakate twita knäckebröd, umukate ugumye, ku buryo no kw'ishuri bagira impungenge, baratubwira ati umwana ntitwifuza ko aguma amasaha menshi kw'ishuri kubera ntafungura n'ikintu na kimwe, anywa amazi. Kandi yagiye arata ibiro. Turamutwara ku muntu twita umudietiste ngaha anye afashe ibintu vyo gufungura, turagerageza ibintu vyose biranka. Vyaramaze igihe, iyo periode ari periode vraiment ibishe ikomeye kuri twebwe, kuko twari twagerageje biranka. Mugabo twatahuye yuko Keri ntiyaramerewe neza muri we, kandi kubera adashobora gusohora amasentima ngo avuge igituma, vyaca bituma adashaka no gufata n'ikintu na kimwe. Ariko Mukama yatugiriye neza nukuri. Ubunye nta n'impungenge ngira, kuko ahantu hose twagenda twagenda twitwaje ibifungurwa vyiwe,
ariko ubunye afise amashuwa menshi. Kare yari ibintu vya bindi nyene, ariko ubu afise amashuwa menshi, ntitugira impungenge iyo tugiye ahantu. Turagerageza agafuma agenda afunguye, canke tuzi neza yuko haza kuba amashuwa menshi, tuba dutekanye kubera arafungura. Ego nico ni ikintu novuga gikomeye kuri twebwe. Hanyuma nari navuze kare n'ikibazo co kuryama. Kerine kuva akiri muto yasinzira amasaha make cane. Hari igihe naho yari afise uwo muti baduhaye kuva agitangura, wanashaka kironkeye diagnostic, amamililitre yangana n'imyaka yiwe ntiyamukwira. Yararyama, twaramuryamika nko kuva 2:00, 5:00 akaba avyutse, agaca aguma ari maso, akaja gusinzira nka 4h, 5h du matin. Ico gihe nanje akazi nakora natangura 9:00, nateza kuvyuka 5h, 5h30. Urumva amasaha yo kuryama yari makeyi, twese twari turushe, vraiment turi abattu. Kandi vyaramaze amezi atari make, muga mu nyuma birakunda, baratudugiriza ayo mamililitre. Ubunye vraiment aryama neza. Hariho n'amajoro twibagira kumuha umuti kandi agasinzira. Ego ni mu ncamake nivyo novuga. Mugabo hariho ibintu vyinshi tuguma tubona n'ubu tukiriko, naho uguma kera umwana ushobora kureka ari wenyene kubera ntatahura ati aha hantu ni mw'ibarabara, imodoka irashaka kukugonga. Utamuravye arashobora gusohoka, biramaze gushika agasohoka tukamubura, agatakara kubera ntamenya we warigira gusa. Hari n'umunsi nigeze kumusanga mw'ibaraza yo mubanyi, ntazi ingene vyagenze, ariko haciye igihe umubwira uti Kerine garuka, asohotse ukamubwira ati garuka, akagaruka. Ivyo kuri twebwe ni une victoire. Ego ntarandiriye, nibaza ko mu camake n'ivyo. Hariho ibindi vyinshi cane mbwa ntashobora guheza. Mugabo vy'ukuri umuntu twarize kwiga, twarize gushima utuntu duto ku bandi kumbure vyoba ari ibintu bisanzwe, muga kuri twebwe biba ari ikintu gikomeye kidufasha kubaho neza tworohewe mu buzima busanzwe. Ego murakoze cyane. Nkaba nongera nshimira abakunzi ba Axa Vibes TV, ndabakengurukira ko tubandanya twumviriza ibiganiro. Ego tukazosubira rero kubonana mu buryo buramvuye igihe muzosubira kudutumirako. Murakoze cyane. Bakunzi ba Axa Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndizeye cyane ko kino kiyago n'umupfasoni Mahoro Benita asanzwe yubatse n'umushinga ntahe Mahoro Frank Neto, mwabonye aho haruguru mu masanamu, kibashitse kunyota. Vy'ukuri ihangiro rya Axa Vibes TV ni ukubereka ko mu buzima ubwo ari bwo bwose, n'ubw'aba bana bavuka badasa n'abandi, abo bamwe bashobora kwita amazina ari mu rupfu, ukwemera kuvyara ubuzima muri abo bana. Ivyo muriko muravyumva, muravyiyumviye muri iki kiyago c'iteka uno mupfasoni mama Kerine adushikirije. Kandi muri kuno kwezi kwa 4 kwahariwe kumenyekanisha ibijanye n'indwara ya autisme, aratwemereye kuzosubira tukaronka akaryo kugira ngo tubandanye tuyaga, maze umuco ushikaho hantu hose hari umwijima, kubera usanga abavyeyi baronse uyo mwana adasa n'abandi, atavugira rimwe n'abandi, adahagurukira rimwe n'abandi, izosi ridakomerera rimwe n'abandi, ubwenge bwiwe budakora co kimwe n'ubw'abandi. Eko muri abo bana dutegere ko
ukwemera muri bo, kubemera kubibyara ubuzima. Munyarukire rero mugumane natwe muri kuno kwezi kwa kane, musubire murabe ibiganiro biri muri uru rukurikirane. Mwashikirijwe n'umupatso n'umukutsa Kivi n'amahoro na Deje, turamukije cyane ari kumwe n'abapasoni Josiane na Esperance. Ikiganiro ciza cyane kitwereka ingene ukwemera kubyara ubuzima. Mukurikirane ikiganiro Emeline Mamanyishu yagiranye n'umupasoni Nadia ari mu barongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga. Nukuri mugume kuri Action Vibes TV muri kuno kwezi kwa kane. Ushaka kubizirikana ko arabe yumvirize inyigisho y'umupasoni arongoye Renouveau Charismatique mu Kinama muri Sainte Famille, ati kwirengagiza kw'Imana idukunda niko kaga gakomeye. Inyigisho ishobora kudufasha gukurikirana neza ibi biganiro. Mwijambo rimwe mugume kuri Action Vibes TV, mutumirire abantu bataramenya Action Vibes TV, mubabwire baze kugira ngo bahungukire Imana, bahungukire kumenya aho umwana w'umuntu asubira gutegera agateka kiwe n'akabandi bose muri kuno kwezi kwa kane ku buryo budasanzwe. Aba bana badasa n'abandi, aba bana bavukana autisme, hari ico uyizi ko wahora uyizi nabi, wahora uyivuga n'aba bana bayigwaye wahora ubafata gute. Muri kuno kwezi kwa kane nuze kugira ngo ukwemera kuvyara ubuzima mu kungene wahora wakira abo bana. Mugumane rero na Action Vibes TV. Ni muri kuno kwezi kwa kane tuzohimbaza mu Pasika. Muri Pasika niho iryo teka riva. Muzogume kuri Action Vibes TV rero, abari kure, abari mu mahanga hirya no hino, mutadushobora guhimbaza Pasika uko mubishaka, Action Vibes TV zo kwita mu nziko kugira ngo muhimbaze Pasika aho umwana w'umuntu yasubiye kugirwa ikiremwa gishasha, ikiremwa cikwije ubwiza bw'ijuru, ikiremwa cikwije ubumana mu gupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. Muhezagirwe rero. Jewe yari Patiri Inyase Nkurunziza, umutumire yari Mahoro Benita, Mama Kaylin, yubatse na Mahoro Frank hano muri Suède, muri Paroisse ya Saint Eskile Rebro, muri commune ya Lindesberg. Mugiraho mwubahwe, gira iteka mwese. Abana badasa n'abandi n'abana b'Imana, n'abana bakundwa cyane n'uwabaremye. Bye bye.